abazana amoko ahubwo uryavuga amoko abashaka amacakubiri. Mu Burundi hari ubwoko bumwe. Je naragendereje ndaja mu bindi bihugu ndasoma ingene abo bakoroni nyene baduhenze. Gendo uvuga uti Ubushinwa buratunze, hari ivyo dufise burya Ubushinwa butagira. None wowe ufise itongo rinini kubera iki Ubushinwa kurusha itunga? Aho kwemera ko mu Burundi twigeze kuba dushora isukari hanze. Sosoma ikiri sosoma. Je ndakubwiye nta na kimwe dukura hanze tudafisa. Wewe waruzi ko ni petrole tuyifise ngaha? Petrol? Igitoro ngaha turafise. Kiri he? Hirya mu Rukoko. Ciwacu no muri Tanganyika. Abayava makungu ava mu vyo washoye. Mwayivuze Burundi burafise ibitoro, bufise buri kintu cyose kugira ngo nabwo bube vya bihugu vya mbere bitunze. Mubona ho hindurwa uburyo twiga canke birasaba yuko turinka abantu baje kuvyiga. Igihugu gitezwe imbere n'abarundi ntigitezwe imbere n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Gitezwe imbere na beneco abarundi. Ikaze mu kiganiro Main Switch kica kuri Buja TV. Canal Plus ni kuri chaîne y'amajana 633 nayo kuri satame kuri chaîne y'ijana na 10. Nigano garuka ku makuru yaciye mu nyamakuru cyane turabira hamwe yavuga muri politike, tukarabira hamwe mu mibano, ubutunzi, sport, imigambi y'ugaruka ndetse n'ibitari bike bihanze ubuzima bw'isi. Vyose ni mu kiganiro gica kuri Buja TV. Kwa munsi wa mbere ku munsi wa gatanu gore gisaha 2 zigitone gisaha 4 ari kandi ganiro kandi akigasuramo igice isaha 2 z'ijoro. Je nitwa Silva. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumya adasanzwe twagira ubako byo kwakira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe kandi narongoye ibihugu by'ubumwe bwa Afrika. Dufite byinshi kuganira ko Burundi turimirije amatora y'umwaka uza wa 2027. President Ivan Ndayishimiye numwe rero mu bakandida bashizwe imbere n'umugambwe uri ku butegetsi. Turaza kurabira hamwe ivy'amatora, turabira hamwe ndetse n'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 ndetse uzaba buteye imbere muri 2050. Zagana bitari bike kandi vyose ni mwakino kiganiro. Tuguha ikaze mwakino kiganiro President Ivan Ndayishimiye. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese, ndamutsa n'abariko barakurikirana ikiganiro cyawe. Twizere ko bumeze neza amahoro. Je meze neza, bwakeye kandi ku bushobozi bw'Imana buzogera buce. Cyane. Uko umwaka utashe umukuru w'igihugu arashikiriza ijambo abarundi kandi umwaka wamufise icivugo. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wahariwe, avuga umwaka ukunda igihugu. Mbega President ikicivugo cyo kuvuga ngo umwaka ukunda igihugu, ikicivugo cyatowe hisunzwe iki? Uravye Burundi aho bwaciye, ingorane twaciyemo, ukaraba aho tugeze ubu, turabona yuko hakiriho akantu navuga nti akarezareza kuko tiyumvamo igihugu, kuko haraciye imyaka myinshi biboneka yuko abantu bataye umurongo. Mbere navuga nti umutima wo gukunda igihugu waba wagiye kuva umukoroni ashika mu Burundi. Kuko igihugu gutwagwa n'umuntu atari mweneco, no mu ijambo ry'Imana biranditse ati ntihagira ko mwitorera umwami abarongora ntimuze mutore umunyamahanga, muratora umwe muri mwebe. Umunyamahanga barongoye ikintu ca mbere abari nk'umusuma, ndetse nabo bari nk'abasuma. Umusuma rero akabarongora icambere abakuramwo uwo mutima wo gukunda igihugu, kuko ugikunze woca umwirukana. Nico kandi noneho urabizi no kugira ngo ahinjire abarundi bagwanye imyaka 7 kuva mu 1896 gushika mu 1903 abarundi bariko baragwanya umukoroni ntiyinjire. Umva yuko barakunda igihugu cyane. Nama ndavyiyumvira ingene bashobora guhamagarana bose ugasanga bari ku rugamba, umugabo wese yari ku rugamba. Novuga birerekana ko abarundi bose barakunda igihugu cyabo, inovuga itongo ryabo kuko ntahandi bafise baje. Mugabo yarabona yuko babandanije bafise umutima wo kugikunda ntikizomworohera ingene agivyaco. Erega harya bari baje kurya. None wova nko mu Budagi hariya hose atakiroje kurondera mu gihugu cy'u Burundi. Rero novuga yuko umutima wo kwankisha abarundi igihugu watanguye ico gihe urarandagata
gushikaho umukoroni agiye aho kwiyumvira kubaka igihugu, kuko icerekana yuko umuntu ataba akunda ikintu ntacubaka. Ntushobora gushariza ikintu wanka, ico wanka ntukunda ko gikura. Urabona yuko n'umukoroni agiye aho kubaka igihugu ahubwo bagiye kugisambagura. Rero uwo mutima urabona ko wabandanije, umaze kubona umuntu yica mwene wabo ataca muziza, nuva ntabakunda igihugu, kuko baragisangiye bose, n'igihugu n'itongo ryacu twese. Ivyo vyose rero abo bariko baricwa n'abariko barabica, abicwa bo bakavuga bati ico gihugu si gwanje, igihugu co gupfiramwo, igihugu merewemwo nabuku, si igihugu. Ugasanga rero uwo mutima uraza. Ca muraba rero imvyaro zabayeho kuva mu 1903 aho abadagi bafata igihugu gushika mu 2005 aho twavuga ko ari hinjyane zahagaze. Urumva yuko ari uruvyaro rutakigira aho ruvoma umutima wo gukunda igihugu. Nuva dutegereza rero kuvyara urundi ruvyaro rushasha. Niho rero hatangwe zirya nyigisho zo kuzirikana igihugu no kugikunda, tukaguma turaba inyifato y'abarundi. Turavye inyifato rero turabona yuko amaze kuboneka abarundi bakunda igihugu, mugabo hariho abandi batagikunda. None rero ko umenga n'abantu bari mwihiganwa ryo kwanka igihugu no kugikunda, reka rero turabe abantu bakunda igihugu bibonekeze uwo mwaka. Nico twace tuba tuti ni umwaka wo gukunda igihugu, kugira umwe wese yibonekeze ko akunda igihugu. Mwarabonye nk'akarorero navuze, nk'umuntu afata ugasanga mu rugo iwe hari amashurwe, harakubuye, hasize neza, muga kwirembiwe kwibarabara ugasanga niyarara. Biba vyerekana yuko harya siyiwe aba yanka igihugu. Burya nko ushaka kumenya uwanka igihugu ubaza kuraba kwirembiwe, usanze hari amayarara numva ntashobora gushariza aho siyiwe, ntakunda igihugu. Rero akunda harya mu rugo iwe, nico tubusanga aho hakubuye. Ninjango insiguro uca witegera no mu buryo bwo kugarukana abantu batanja karora bakunda igihugu baje imbere, abandi nabo babakurikire gushikaho rero tuzosanga igihugu cy'u Burundi twese tucimvamwo, tugikunda, dushobora kucigura. Kuko kwigura igihugu sico cyonyene, none atawuguteye womenya gute ko n'igihugu. Nuko ushaka ko igihugu cyawe gikura, kigira iteka, kiboneke n'umuntu akibonye n'isura gusa acavuga ati yo kajyaga ngo ni keza. Urabona nk'umwana ukunda, uramusigiririza, urashaka ko umwana akura. Nawe ukunda igihugu, urashaka ko igihugu gitera imbere, gikure, kivaho kiri, gikure kije heza. Ivyo vyose rero nivyo bimenyetso by'umuntu akunda igihugu. Hama ku bantu banka igihugu byoba biva kuki? Nakubwiye kwanka igihugu n'uwundi mutima ubugize. Kwanka igihugu ni nkuko woba wanka umuryango wawe, kandi urazi yuko hariho n'abantu banka umuryango wabo burya. Erega burya shetani zikora kwishi, zirakwankisha n'umuryango. Ugasanga urabona agahene yarishabe, hari byerekana ko atakunda umuryango. Rero ico biva ko vyose nuwo mutima wo kumenga. Uno munsi uzurabe n'umurundi hagize agakomye ashaka kwigira ku mukoroni, hajye vyerekana iki kagatima baduteramwo. Twarabaye nivyo, twararorose umwidegevyo, muga ntitwatutumuwe kagatima kari hagati. Mu Gifaransa novuga nti on a été libéré mais on n'a pas été délivré. Niko nuwo bivuga mu Gifaransa, novuga kagatima twari dufise kudakunda igihugu ntituragatutumuramo. Abo bantu rero ntuvuge ngo biva kuki, naba ku gatima kataravamwo. Niho uzobona rero agakomye ndagiye iburaya ku mukorone. Novuga umukorone aracari mu mutwe iwe, niwe akimutwara, niwe akibona yuko ariwe. Ntuvuge rero ngo biva kuki, nta handi biva kuraho. Kuva inyinshi zitanguye zo gukunda no gukundisha igihugu, mubona hari impinduka ziriko ziramo mu Barundi? Ziramaze kuba nyinshi. Nk'akarorero ubona ko ubu abarundi bama barikanuye kuvyerekeye umutekano. Ubu nabo batakanuye cyane, ubona nyene batama bagavye, ni bakeye cyane bari kurusha. Muga abandi mwarabonye n'igihe habaye ibimenyetso vyerekana yuko Burundi umwasa ashobora kubutera, warabonye ko bisha bavuga ngo tubwire rero natwe tuje kugwana. Naravyumva muri izi mbuga nyagiro, none twe ntitwaje kugwana, tuje kugwana. Nuvuga birerekana yuko
umutima wo gukunda igihugu waramaze kuza. Ikindi urabona ko abantu bariko barakora, uriko urakora burya uriko urakuza igihugu. Abantu baratanguye kuja ku kivi, barana nko bigihe twavuga tuti kirazira ko mu Burundi tuba abantu bishonje twama tugendera ku magufa. Hana ko kwashi ntayubona kubera iki nkaho nisura nziza abantu babonye abarundi nico tuma tuvuga tuti babe basukuye. Ntushobora gusukura utagira mikoro, kugira ugira mikoro naho urakora ukagira akantu ushobora ukaronka mikoro ugashobora guca wambara neza ukambara karato ahantu hari utuntu tumeze nk'utumarayika ucamva ko ari igihugu cyasazeza. Rero je ndabibona yuko abantu bariko barataha gukunda igihugu kuko barakibona ejo. Mugabo kare ntibavuga ngo ndakibona ejo, nico gituma bavuga ngo amaraso y'umugabo ngo nayamuraye mu nda. No twarose agacarya aho yoziganije aho yociye adushira tukamubera umutahe uzomubesha hejo, ntavyo bagira ivyo baca barya. Ubu rero ndabona yuko hariho ibiriko birahinduka. Tubakeze umugambi ku butegetsi CNDD-FDD uherutse kubizera urabashira imbere kugira ngo muzoserukire mu itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2027. Ikoraniro ryabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ni ibintu mwari mwiteze, mbega mwana vyakiriye gute? Icambere ndagenda kubwire ko umuntu azi neza ico yaremewe akura ari umubwiriza. Iyo bariko baratora batora umwe mu bangana, burya nawe uri umubwiriza nuko utarabitahura neza ngo bimenye ko nawe uri umutegetsi. Hama rero ko twese turi indongozi turababwiriza, muri abo babwiriza rero batoramo umwe. Iyo rero wewe maze kubimenya wamuzi uti aha ndi mu bashobora gutorwamo. Umuntu wese abizi avuga ati si jewe, sinzi ko ari jewe, mugabo wamuzi yuko hatereza kuvamwo umwe kuko twese turabwiriza. Rero kuvuga uti wari uvyiteze, icambere nuko nzi ndi mu ndongozi mu babwiriza bashobora gutoramwo umwe. Ikiba gisigaye rero no kuraba ubwizigirwa rero baza guha umwe mu bagumyabanga. Rero ico novuga nti ni ibintu bisanzwe kuvuga ngo wari uvyiteze cyane ntiwari uvyiteze. Ni benshi, ni muri benshi batoramwo umwe mu bangana. Icambere rero ico nakoze cambere no kubashimira kuko abantu babiri cyane batatu bashize hamwe bagahuriza ku kintu ucumenya ko n'Imana irimwo. Rero abo bantu bemera bakagamburukira Imana ugasanga bafise umutima umwe, nico cambere ubashimira ko bashimira kuri ubwo bumwe bafise bwo gushobora kumvikana ku kintu kimwe kandi umwe wese afise umuzirikanyi wiwe. Nico gituma rero bwa mbere kwabaye gushimira abagumyabanga bose mbere kuko bajya barabaserukira abagumyabanga. Haje umwe wese yaje afise ijambo yumviriza ibya hirya no hino, abari babikwiye urumva bari benshi gukuramwo umwe. Hama ikindi canezereje nuko jewe nari nsanzwe ndongoye igihugu ku buryo bari bafise ivyo bangaya, abandi nabo ntibari bwagira ico babagaya. Numva rero barashobora kuvuga bati urya twaramaze kubona aracumbagira reka twironderera uwundi. Ubonye rero bavuze bati niko nta muntu atagira akanenge, bakavuga bati urya vyotuma novuga ko bampaye amanota ku bikorwa maze igihe ndiko ndakora iyi myaka 6 ndongoye igihugu. Novuga yuko barafise vyinshi banshima kuruta ivyo bangayira. Rero nkaho jewe ncanezerwa, ni vyiza gukorera abashima nga kandi nanje nca numva yuko binezereza kumva ko nakoze ibishobora gushimwa ku buryo bagumye banga bishima. Yego nivyo hari abandi bishobora gusanga batabikunda bakavuga bati oya tuzorondera uwundi. Nico gituma naciye vuga nti ubu baratomboye iyindi migambwe canke abandi bigenga bavuga bati ko bazanye urya ndabona aho nzomutsindira. Nico gituma baca bazana uwo babona azoshobora kuntsinda. Haje bagize bakwe baratomboye abo mu yindi migambwe ndetse n'abandi. Hari n'uwundi usanga yavuga ati jewe nzokwitoza yigenga, hanyuma abonye ari jewe bagenga akavuga ati urya nzomwipimako agaca hesha akabiheho yena. Abo mu migambwe naho baca bavuga ati turondere ushobora kwipima. Rero ni vyiza cane kandi
ikintu kinezereje nuko biboneka uko ivyo byose turiko tubitegura turi mu mpore nta njyane, abantu bibereye ku kivi. Usanga rero ibi navyo birerekana ko igihugu abantu baratanguye kukibona yuko igihugu atari ico kuza uradogoya uconona, kuko hama hatwara umuntu aha naho abantu bahiganwa ari umuyoro havamwo umwe, kandi ubuzima bw'igihugu barabandanya kuko uwo ntazoza kurima iwawe. Emwe ntuzohava uvuga ngo ko bagize umukandida ngo zokwitoza ngo ninatsinda bakaba arico batora mu Burundi ngo zoca aza kurima iwawe. Sinzorima iwawe mugabo uri ndongozi uramwereka inzira irora kwiterambere ryiwe. Nico gusa mugabo abakozi n'abarundi nibo bateza imbere igihugu. Nivyo muri iyo koraniro baravuze bitari bike bakugomwe, baravuga ati koko reka kandi tumushira imbere kuvyo yaranguye mu imyaka 6. Mwayivuze kandi muravuga ati nivyo ntihabuze n'utunenge mu kindi kiringo bakongeye, nivyo rabagiye imbere kandi kumure mufite n'icizere kandi cyo gutsinda amatora. Mumva ari biki muzokora mutakoze mu ino myaka 6 irangiye? Igihugu gutera imbere ntuvuga ngo ivyo utakoze tuzoshika ryari? Urugendo ruratangura ukagenda utarashika ntuburashika. Ntuvuga ngo ivyo ntakoze, oya nturashika, hari ivyo utarashikako. Kandi urabona ko n'ibihugu biteye imbere n'uno munsi ntibirigera bishika. Urigera wumva ngo turicaye ngo nta migambi tugifise, bagoma bakora. Rero jewe ikinezereza ni kimwe nuko twaramaze kugira umushinge. Burya umushinge warabonetse. Umushinge wa mbere nuko abantu batanguye guhinduka mu mizirikanyi yabo ko bijanye no gukora ibikorwa by'iterambere. Ikirigira kabiri turafise iyo turafise imbono kazoza, tukagira n'ishusho kazoza. Imbona kazoza turahiyumvira tukabona n'ingene twoshikayo. Iyo rero umaze kubona iyo uje uramenya uti sindashika. Iki conyene iyo ubona kutarashika uca utangura kwiremesha uti shishikara urugendo mugaho tuja turahabona, kuko uba waramaze kwacapura. Rero urumva turafise umushinge, turafise abarundi batanguye gukanura baja ku mirimo, ndetse mbere dufise abarundi bugwaruka bagifise inguvu, barafise inkomezi zo gukora, kandi ndabona ishaka bafise. Hama tukagira rero n'imbono kazoza iyo tuja tukaba tuhabona. Ubu ivyo rero vyose ntitwokwama turi mu gutangura. Ubu tuza turaraba mbega tugeze hehe, tugejejeho ikivi gushikaho rero tuzobona Uburundi ari igihugu giteye imbere nk'ibindi bihugu. Turakunze kubona iyo hageze mu matora hari imigambo ndetse n'abanyepolitike bamwe bashira imbere bijanye n'amoko bakanabihagarako cyane, muga turakunze kubona mwe mu bijanye n'amoko mubifata ibisanzwe. Mbega ni kuki abaza n'amoko? Ahubwo ujyavuga amoko abashaka amacakubiri. Mu Burundi hari ubwoko bumwe. Je naragendereje ndaja mu bindi bihugu ndasoma ingene abo bakoroni nyene baduhenze. Mbere gushikaho numva maramaye. Je namaramaye munsi nasoma igitabo canditswe na Emile Mworoha be na Jean Pierre Chrétien ushigikiye intwaro y'igikoroni no Murundi. Uwo Murundi yari gufuma mwanyira. Abaze kuvuga yuko abahutu n'abatutsi n'abatwa batamuka hamwe. Je narabajije, je nibambwire ubwo bwoko bubaho butagira umwami butagira ururimi. Ntaho ndabona ubwoko butagira umwami butagira ururimi. Genda aho hakurya Kongo uza gusanga ubwoko bwose bwifitiye umwami wabwo, bwifitiye intara yabwo. No kuvuga yuko twenga mu Burundi dufise umwami, twari dufise umwami kuva imyaka w'abarundi. Bamwita se barundi. Umwe, ururimi rumwe rw'ikirundi, intara imwe y'abarundi. Hanyuma uravye twabaho nk'umuryango ku buryo ku mwaka abarundi bararungika intumwa zigenda ibwami ku muganuro guhezagiza imbuto. Uriko rero biraba twe turi ubwoko bumwe. Rero jewe sinoja ngaho nanje nitwa se barundi ntangure kugabura abo barundi c'amasende, se bahutu, se batutsi, se batwa. Nukuvuga abo baza nivyo
nabarondera yuko abarundi batagira ubumwe ngo bubake igihugu cyawo, kandi murazi ko ivyo vyazanywe n'abazungu navyo nyene, ntivyazanywe n'abarundi. Abarundi n'abantu babaho mu miryango nka kumwe kwa bene Isirayeli. Bene Isirayeli n'ubwoko bw'abavutse kuri Isirayeli, Yakobo. Mugabo muri uwo muryango harimwo imiryango yindi, niho tumvamwo abayuda, twumvamwo abenyamini, tukumvamwo abaefurayimu, urumva bose turababona. Iwacu natwe turi bene Burundi. Uzoshake wumviriza mu bindi bihugu, none urumva ngo bene Kongo, ngo bene Kongo, ngo bene Tanzania, mugatwe tuvuga bene Burundi, bene Israeli. Nkaho musa witegera ucu vyumva bene Burundi. Hama muri bene Burundi rero no kuvuga yuko harimwe imiryango, ntihaje uzokumva ngo abashubi, ngo abajiji, ngo abanyakarama, ngo abahanza. Ni imiryango nka kurya twumva bene Efurayimu. Je ndazi yuko je ndi umuyengero, je iwacu nahora numva bavuga ngo hajya ngo kiriya ngo kivumu ngo ni cayi n'abayengero. Uca wumva yuko nuwavutse kwa Burundi, ni mwene Burundi, mugabo hakaba iyindi miryango. Rero jewe sinoja ngaho ngo nze ndambira, ahubwo nshaka ko abarundi bumva ko ari abarundi. Je rero uzobona ivyo vy'ubwoko ndakubwira nti ni waba uri umuhutu, bo muhutu ndabirya bimariye iki mw'iterambere ry'u Burundi, bimarire iki? Ni waba uri umututsi bimarire iki? None cenja muri urwo rukino oya ica wimvira kwitabira ururirimbo utanazi ico ruvuga, kuko n'ururirimbo rwazanywe n'umukoroni. None natwe abarundi duce turuja ko tugira ivyitabirizo tutambe tutazi n'uwafoze urwo ruririmbo n'akarangamutima kago. Rero abantu uzobona abanyepolitike cyane cyane nibo babikunda, kubera babona yuko ari ivyo vyotuma baryana, umwe wese agashikira ivyo yipfuza. Burya umukoroni yaraduteze umutego ukomeye cyane, kandi iri mu mitego ituma nk'abantu bose bibona ngo barize uzosanga aribo badatera imbere. Burya abantu bize ntibatera imbere, sindabibona igituma. Bose akubwira kugira atera imbere ko ategereza kuronka akazi muri leta. None bumva bateye imbere. Iterambere ry'ukuri ni ukudasaba. Ega no gusaba akazi ntushobora gutera imbere nk'umusavyi, kubera iki utorema akazi kawe. Kubera iki wewe uja gusaba uwundi, mbega uwo wundi vyaguha wewe ntushobora kuvyiha? Niwaba umuntu umubwiye uti mpakazi ufate nje gukora mw'ihinguriro ryawe, kwekeraje iryo hinguriro ntorikora, aho ndinda koza gusaba akazi. Iryo hinguriro je sinarikora, wewe warikoze kubera iki? Ucuvuga ngo wari ufise umutahe wawukuye, wewe wavutse ufise angahe? Ko twese tuvuka turabora udashobora no kwicara. Havuka ibisigi by'abavyeyi. Ibisigi by'abavyeyi nivyo bitungisha abantu. Aha reka turabe byare haba abonemera, usanga navuga nti nabatunzi tubarabe neza, turabe iyo bakuye itunga. Jewe umuntu nemera w'umugwiza atunga ni turi muci mengaritavye Imana. Turi muci je naragiye iwe ko ihinguriro ry'amamateraje, ndamubaza ingene vyagenze ugahiyumvira ihinguriro. Umwumvirije vyose yahereye kubusa, umutahe Imana baraguhaye, ni wewe wenyene. Reka ni wewe umutahe utegereza kumenya ingene wironderera. Wowe urashobora kuja gusaba akazi k'ububoyi, mugabo atari kajya akazi k'ububoyi ushaka. Ushaka ajya amahera ukura ukavuga uti jewe icompa ibihumbi 100 noba ngiye. Hariho umuntu azi ko ibihumbi 100 bitavamwo ikintu, mugaje ndabizi ko bivamo. Uwo turi muci rero niwe yambwiye, yarakoreye leta ngo bashaka kumujana mu buserukizi bw'u Burundi mu Budagi. Acara shavuga ati munyirukana mu gihugu canje kubera iki? Bimwe navuga rero gukunda igihugu. Je mugiye kunta mu Budagi ndasa. Aca aguma ngaha. Aca bona muri Tanzania barakora imatera. Abarundi bagura imatera Dodoma. Ati none imatera ntishoboka ga mu Burundi tagiye kwirondera i Dodoma. Aca genda arondera umu professor wo kuri university. Arababwira ati mbwira wewe ko wize shimi, urabona formule twakoresha kugira dukora imatera ntayo wotora? Ati babigira ukuntu ati tugeze turabe. Yavuze ati je amahera nahora nkorera muri leta n'umutahe waje.
imatera ya mbere bayikoreye mu isafuriya baharuza kagasaha ka disco amasogonde bati kurako ningoga araduga gushika kuri rya exime ubona umugwiza atunga erega mu Burundi hari abantu bazakubwira ngo bafise miliyaridi mukadashobora kuvuga ngo cende miliyaridi kubera ikibo camubaza ati wayakuye Dangote n'umugwiza atunga arakubwira amaheri yo yakuye kera bingiganiye Dangote burya atanguriye ku burimyi n'ubworozi ikoje ndiga kugira numve nanje ingene notunga iyo nzira we waciyemwe je sinoyicamwe jewe naratanguye umugambi mutoyi wo kurima ibizinu nta bihumbi 100 natanguje mugagende urabiyugeze kubera iki ivyo wungutse bivyara ibindi ivyo wungutse bikavyara ibindi ivyo wungutse bivyara ibindi ivyo wungutse bivyara ibindi kushika ahantu mugaye ingorane dufise nkuba hariho umuntu umubwiye uti sha uti wagira projet ngo none je noronka umutahe nk'wowe wawe gute ntambajije ngo watanguje agaho gitagura ubigira gute ashaka guhera aho geze je burya ico gituma abantu badatera imbere kubera mu mutwe baramaze bonyene kwiboha ashaka imisi yose guhera ku vy'uwundi ashaka kwigana uwundi mugabo mbego uwambewe vyagenze gute hari umunsi umwe secrétaire général w'umugambwe CNDD-FDD yabajije ikibazo ariko aravuga ati mbega watanguye kwigisha umudogiteri nawe yibwiye erega none wewe uri docteur wigishijwe nande n'umudogiteri uwambere nawe uwambere yigishijwe nande ubu tuze turagarukana ubwenge ukiyumvira uti none je burya niho havuye nimbona kazoza navuze none ko Burundi bavuga ngo nico gihugu ca mbere kinye kw'isi bijya bindi bihugu bitunze vyaciye mu nzira yihe Uburundi butocamwe ndarungika n'intumba zija kuvyiga ziraraba nsanga nta kintu na kimwe kiri muri ivyo bihugu vyose bitunze Uburundi budafise bose bagize iki bemeye gukora bahingura itunga kama Imana yaduhaye bose gendo uvuga uti Ubushinwa buratunze hari ivyo dufise burya Ubushinwa butagira biriho Ubushinwa twarahaririye igihe kimwe bavuga yuko Uburundi butunze kurusha Ubushinwa gushika n'abavuga yuko twebwe ari cyo gihugu kinini kiruta Ubushinwa turaharira dusanga n'ivyo reka nivyo gute icambere Uburundi ni bunini kurusha Ubushinwa ko twaciye dufata uburinganire bw'Ubushinwa tugaburira abashinwa bose Ubushinwa bugizwe n'abantu bangana n'umuriyaridi n'imiliyoni 400 uburinganire kubagaburira batwaye akantu gatoyi mugaba dufata Uburundi tubugaburira abarundi tutasanga umurundi ni watwaye hanini none wowe ufise itongo rinini kubera iki Ubushinwa kurusha itongo kubera iki duca turaraba dusanga iwabo igice kinini n'ubugaragwa atamvura irigera igwa kufisi yaremwe igice kinini none ko iki baturusha itongo turaraba none inibiki bafise ubutare bafise natwe turabufise nta butare bafise rudafise genda muri leta zunze ubumwe za Amerika ahubwo twe hari ivyo dufise leta zunze ubumwe za Amerika idafise hariho umurundi aba muri Amerika w'incabwenge ikomeye cyane yize ibyo byose bijanye n'ubutare niwe yaciye abimbwira ati heraba murafise ibi Amerika ntavyifise none ko iki Amerika itunze kurusha Burundi none twe iyo nzira baciye twayicamwe genda urabe bose bahereye ku burimyi muga twebwe uwize wese avuga ngo urimye ngo bawihamvye ubona kandi tuzi neza yuko umuntu ateza gufungura imbere ya vyose ateza gufungura none kubera iki twese tutogira umuntu agira akantu yimbuyiwe none ntibishoboka birashoboka gose igihe kimwe mu Kayanza babwiye ngo amatongo yaranze ariko ndabwira ivy'uburimyi igihe inzara irakira inzara nyinshi inzara itera hanyuma ndababwira nti murabesha nta matongo yaze mu Kayanza ati yaranze gose ntoya je kizonyereka ko amatongo yaze no munsi ivyatsi bitaribwa ntazosubira kubibona byose vyahindutse biribwa uwo munsi nzoca menya nti none ubu naho tuza kurondera handi dushira ibindi biribwa hehe gabasha mugihe nzombona ishinge nzombona ibiti bitari vyamwa
nkabona imitobotobo harya je nzokaba kubwira nti isi iracariho. Hanyuma mu Kayanza bacava hasi batagwa gukora, hari inzara basubira kuva mu Kayanza. Genda urabe ubu nibo bambere bibura ibigori vyinshi kubera iki baca n'ubwenge bashira hamwe amatongo n'ibiraya cyane byose bashira hamwe. Muri Etazini genda murabe bataguriye ku burimyi mbere bagushika baja kurondera n'abacangero abacakara baraja kubarondera barabazana kugira barime. Mu Bushinwa genda urabe bose bahereye ku burimyi, za Korea y'Epfo bahereye ku burimyi. Igihugu novuga kitahereye ku burimyi ni Singapore. Singapore kuko nagahugu gatoyi kari gafise aho karima batungishijwe n'ubwenge nabo. Erega ubwenge nabwo nitunga kama Imana yaduhaye. Nero ubwenge buva mu ishuri kwiga. Ubwenge none amashuri atarabaho sogokuru sekuruza wa sogokuru wawe ntiyacura. Ubu butare bw'icuma dufise, ubu muringa dufise ngaha, umujovu dufise ngaha ntibawucura. Yari yize geology amaja, yize kuba engineer minier. Ntumva ko ari engineer minier, yari yavyize amaja he. Uno munsi aba engineer minier dufise ubona isuka ntituyigura mu Bushinwa, n'imbugita ari imbugita tuyigurira amaja vyose biri ahanye. Mugabo uwo mujovu musizi gatsiga z'amata ntituzikura hanze. None ko twize ko tufise aba engineer ko tufise aba doctor none habuze iki nyene aho rero nucubaza nta kantu wama wumva yo kubwenge n'ubumenyi bitandukanye. Ubwenge buraremanwa indemanwa, ubumenyi nabwo nubwo bakuzanako. Naho uzogira gute ukamenya ubumenyi utagira indero bigunda. Nikijya bita mu Gifaransa ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ntushobora kuvuga ngo je narize umuzirikanyi wawe uhumirije ukiba mu mwijima. Erega umuzirikanyi wawe uhumirije ca wiyumvira wowe uragenda mu ishuri umuzirikanyi wawe urahumirije bagatsindagira ibintu muri uwo mutwe wawe mugabo ntuzi n'icyo uzobikoresha. Kubera iki? Umuzirikanyi wawe urahumye. Nihajya rero uzubona abize bose bashaka kwigana nta ushaka kurema gwiwe, kandi Imana ari yakuremye ngo ureme. Erega reka vyanditse Imana we yakuremye kugira ubandanyirema. Nico gituma Imana itaremye inzu ntiyaremye impuzu, kuko we yaciye iguha ubwenge kugira ngo ari wowe uzoshobora gukora impuzu. None twebwe rero aho kubikora tuja kwigana. Je ndakubwiye nta na kimwe dukura hanze tudafisa. Wari uzi ko ni petrole tuyifise ngaha? Petrol igitoro ngaha turafise. Kiri he? Hirya mu Rukoko ciwacu no muri Tanganyika. Habuze ugiye tuciye. None kumbaza ngo habuze iki? Ntabize dufise rero, nta ba docteur dufise. Mugabo turindiriye ko umunyamahanga ari wazoza kubidukorera. Reka basi ntajya kare karero gato. Mu Burundi twari dufise amahinguriro atari make yagiye. Byabiri nkubwira rero ko dakondike. Haramwe mu yagiye arahomba. Barayabomaguye. Barayivye. Ntiyahomvye barayivye. Bene iyo nimvugo mbabarira amatwi barayivye. Ngibwa nabandi. Bavuga ko baserukira leta. Erega urumva iyo bagutwaye conscience utagira umuzirikanye. Burya ko umukozi wa leta dufate umuyobozi mukuru wishira hamwe rijejwe kunganira ikigega ca leta. Ashitseyo kubera atagira umuzirikanye. Araraba ikigega kiriyo. Ngo mbe nani ngo bijya bintu bitagira ubicunze. Niwe aserukira leta. Erega leta nta muzohurira ngo mugire ngo ndagize bwakeye leta. Nta muzopfa buhuri. Ucumbaza uti none kwiriho. Iriho nyene. Leta ni ikijya bavuga ni nk'urwego. Nyene urwego rurabaho aba baruserukira. Leta rero uwo muntu agiye kuyiserukira muri ico gisata kugira ngo kisahirize ikigega cy'igihugu dushoboye gukorera bene gihugu. Ashitse rero akaraba nta numwe abicungereye bya bintu. Yibagiye ko ari we abicungira agacavuga ngo bijya kamara atakibira reka nyoremwe bikeye. Kubera iki? Ntagira umuzirikanyi.
iyo aba yarafise ubuzirikanyi yari kuvuga ati ya none ko je banjanye kugira bari jewe nja kwimbura kugira nsarize itunga ry'igihugu ikigega cy'igihugu mbega yemwe bizohava binanira hari urigira wumva bamugize deja avuga ngo bagushize mwifu ngo turagukeje ati murakoze cyane kubera iki hari urumva mubwiye ngo hewe ngo hajya ahantu ugiye shaba kugeretse ko amabuye yavuga ngo ndagukeje ngo felicitation nawe ati merci aho nta nivyo ashoboye urazora ivyo biriho nivyo rero vyatumye rero ayo mahinguriro yose apfa aho kwemera ko mu Burundi twigeze kuba dushora isukari hanze Sosumo ikiri Sosumo ubu nuva bikusigura iki uwagize Sosumo yarafise umutima wo kuduza igihugu gitunge mugaba basubiye inyuma abamusubiriye nabo bari bafise umutima wo gusambura baca barayirya ndabo no munsi dushaka isukari iva hanze aho twari kwishora hanze kandi uvuganye n'abandi bagwiza atunga bo mu bindi bihugu abwira ati mu Burundi mwebwe isukari mworonka iyo mushora mugasigaza uburengete ntitwabukorera ngahanye murazobaza amashira hamwe yitwa za Rovinko za Verundi gukora amacupa ngaha ntivyasambaguriza baravyivye kubera iki wa mutima wo kudakunda igihugu badashaka igihugu gikura rero ubu turi mu gihe rero dutegereza kugarukana uwo muzirikanye wahumirije ukanure tuve mu mwijima tutangure gukora hariho abantu babona ati mpakazi muri leta mpembwe uhembwa yo kuyamaja iri gutegereza guhembwa amahera mwimbuye mugabo kwiyumvira wa wundi yagumaza n'imfashanyo hari ibintu rero dukwiye kwitondera niba uza wumva abantu bariko bavuga ngo amahera mva makungu wamwaza ava hehe zana kigugwa mu mahera mva makungu mugabo ntanazi aho n'umuntu yize muzobumva ababivuga cyane n'abantu bize ntazi amahera mva makungu yava kandi yarize amahera mva makungu ava mu byo washoye none turananiwe guhingura ngo dushore abantu rero mugabo novuga yuko ubu hari hafise umuzirikanyo wamaze gukanura hari hafise abagihumaguza n'abandi bagisinziriye mwabivuze Burundi burafise ibitoro bufise buri kintu cyose kugira ngo nabwo bube vya bihugu vya mbere bitunze mubona ho hindurwa uburyo twiga canke birasaba yuko turinka abantu baje kuvyiga duteza guhindura ingene twiga tugire ubushikiranganje bw'indero burya n'akarendegwa tugifise hariho abize basi bakiga indero burya kera umwarimu ntiyari uwo kuguha ubumenyi gusa yaraguha n'indero none abarimu twabujije kurera hariho amaweneje yaje acavuga ngo école amie de l'enfant umwarimu asigara akageregera imbere y'abana mu gihe twebwe igihe cacu mwarimu muhuye wabuze ko ari umuvyeyi wacu muyaguhana uno munsi mwarimu agize ngo hano umwana umuvyeyi amwirukako uno munsi mu ngo zacu harera abayaya n'ababoyi none uwo muyaya urazi iyo yakuriye uwo muboyi urazi iyo yakuriye uwavuye mu minwe y'umuboyi n'umuyaya acaja mu minwe ya mwigisha wamubujije yuko amuhindero ngo mumpere mwigisha ibiharuro n'igifaransa gusa muga ntandero kuko umwana yigejeje nabi kirazira kumuhana n'umugenzi ucuhendahenda ihorere mama kubera iki vyazawe n'abande muza gusanga vyavuye hanze kera twe twariga ibintu bijanye n'ubuzima bw'umuntu umwana yiga yuko kizira kikaziririzwa gushurashura none munsi abo bo hanze bazanye ngo bereke ngo bukingirizo bereke ibi bigisha ntivyabaho hajya no kuvuga ko badutwara wa muzirikanyi wacu duteza rero guhindura ingene twigisha ubu duhindure uzurabe je naragize rusasuma ndaraba ugwaruka abantu bose bavuga ngo n'abashomeri genda urabe aya mahinguriro dufise ngaha muzosanga hakorayo abanyamahanga kubera iki basanze urugwaruka ntirubishoboye muga kandi rwarize genda ubirabe ntugire ngo ico n'ikinyoma ushaka ugende mu mahinguriro hose bazana abahindi uzosanga ari abakenya ari abaganda gushikaho mu Burundi atawe barize ivyo vya mekanike n'ibiki simpara numva ngo muri ETS bariga za toreri
mugabo genda urabe ko hari uwuzi kumanika ya minara y'amatelefone uzosanga bazana umukenya cyangwa umuganda mugabo dufise uvuga ngo yaravyize mugabo ubwira uti bikore ntibikunda ni hajya hatumye rero kugira ngo ubwire ibintu ubona n'amaso maze kubibona uko niho twaciye twubaka kiya kigo cy'Irusi kijya kigo cy'Irusi kugira ngo gisubire kwigisha uwize umwuga so wize mubisanzwe ugiye kwiga ubuhinga ugiye kwiga ubuhinga buzogutuma ukora none uciyumvayo ngo ufise diplome mugabo umutwe bwa buhinga ntawuriye twaciye tugira iki twaciye turaba ingene duca uwo yize dusubira kumwigisha tumukariza ubwenge kugira ngo ashobore kugira bwa buhinga uvuye Irusi uzuraba uno munsi aragenda agacaronka akazi hariho n'amashure yigisha neza je ndavye nk'abana bahereza kuri ipeji Igitega uzosanga baca bahubuze cyane cyane nk'abize by'ubuhinga ngurukana bumenyi baca baronka kubera iki nuvuga yuko nk'ubu woja kuraba inyigisho bayigishaho bigisha inyigisho zijanye n'ivyo ukora uzuraba biga environnement uzubona bariko barakora ibintu ivyo rero nivyo dutegerezwa kwiga kugira dusohore abahinga muga tukazokwiga tudashaka gusohora abahinga hazoza abanyamahanga n'abanyamahanga ntibazokwemera kuguteza imbere badateza imbere igihugu cyaho niho tuzohombera dusubiye inyuma mwavuze ati mu Burundi hari ubwoko bumwe n'ubwoko bw'abarundi gusa ariko muga biracari mu bwizwa shingiro hazogeraho bikorwa mu bwizwa shingiro kuko tuvuga ati mu Burundi n'ubwoko bumwe ega ababishize mu bwizwa shingiro ni bande niba abandi wamuzirikanye bari warafuditse nese nkubwiye umutama mworoha niwe twayaze ndamubaza nti none nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga ikirundi kivugwa n'abande ngo abarundi bijya wanditse ko avuze ko abarundi abo barundi ahubwo batabaho ari abahutu n'abatutsi n'abatwa nko kumenga ni leta yunze ubumwe y'abarundi niko no bivuga ubwo rurimi rwavuye hehe kirundi kivugwa n'abande ngo abarundi vuga igihutu numve nta gihutu vuga igitutsi numve nta gitutsi vuga igitwa numve nta gitwa none cyumbwiye ncabwenge nkujya akaba ari waturoga turabana tukavyiga mu ishure none abavyanditse mu ibwirizwa shingiro sabize kwa mworoha rya shure ubu rero hajya hazotera igihe muraze mu ibwirizwa shingiro kubera nka je nakuriye muri CNDD-FDD jewe ndazi yuko aho karagamutima k'ubwoko ntako dufise bo mugambwe no kuvuga yuko twebyo twigisha rwa twigisha turabarundi igihugu gitezwe imbere n'abarundi ntigitezwe imbere n'abahutu n'abatutsi n'abatwa gitezwe imbere na beneco abarundi no vuga yuko rero wibwirizwa shingiro haciye hajamwe akantu kubera rero uko kuntu natwe tuba tutavyemera natwe twaragwagize ingwano tuvuga tuti ibi bintu inama nkenguza amateka izo zirasuzuma bihere erega izotabihere kuko nukure mu ruvyaro rushasha rufise umuzirikanyi ubona izari hanyuma gushikaho tuba abarundi ko nk'ubu ndamaze kubona mu mvo zituma dudatera imbere ico kirimo c'ubwoko ubwoko burimwe mu mvo zituma dudatera imbere uri kuragira inama shikiranganje urumva bakubwiye bati ubwoko ibi bitigiri nukuvuga naho buri umuhinga wo kuri ibitigiri vyaba byakwiye mu bwoko bwawe umva mwamaze gukwira naho buri umuhinga ntuza bapfuma bazana ikigaba ataco gishoboye cyo muri ubwo bwoko niduhomvye kubera umuhinga twamusubije inyuma tuzana ikigaba nico gituma uhora ubona hariho abantu bamara amezi nk'abiri bikabananira kubera iki abayaje kubera bwoko gusa ntabayaje ko abishoboye hanyuma bigaca bimunaniye jezo vyemera ntegeza uca ndamurungika muge bacavuga ngo mpakuzane bwa bwoko nyene none umva mpaka usubire gusambura kwama rero uri kurubaka ugira ibi abagore ntibakwiye izi ntara ntizikwiye ubwoko ntibukwiye ukama muri ivyo mu bisanzwe tuba turaba tuti abahinga ni bande kuri iki gisata gisaba umuntu ameze uku nuku uwa mbere twa dufise ninde ni Miburo Kraveri ugaca uvuga uti iki gisata gikwiye umuntu ameze uku nuku abantu babikwiye ukabatondesha ukavuga uti ni naka n'uyu abo bantu bashize ku kivi nta myaka ibiri yohera Burundi utabonye bwahindutse muga mu gihe tuzoba tugira abantu ngo baje guserukira ubwoko nubwo bwoko ntibwanamutoye
erega ntuzi ibikino birimo none harumva habaye ikoraniro kaminuza ry'ubwoko kugira basi badutorere urumva ubwo bwoko ntuzoja kuba raporo kandi ukaza wumva vya bijojo nyene ngo mu bwoko twarose we warose iki ngo tubona mu bwoko twa vuga ikintu ba warose ni giki haje kigaba kinazova giteje imbere igihugu kikiba mahera kandi mu kurya ibiturire ntibara mu bwoko kabarya ibiturire barya mu bwoko bwabo n'ubutaka bwabo byose ibi rero bikwereka yuko byose novuga nti nibiremantanyo mwebwezo ashingire rero burya hazotera igihe none nkasi ndiko ndabibasigurira aha harabuza abarundi n'ababiri babimenye bakavuga bati bwa bundi turahombera gushika abarundi benshi bazovuga bati ibyo bwoko kuraho kuko twarahomvye uburundi babugeza bwarahomvye kandi twarahomvye nivyo reka tuje kumbona kazoza imyaka 6 igombira umandi mutanguje imbona kazoza mubona ko kwihangiro mwihaye riri ku bice bingana gute nabwiye turi ku rugendo nk'ubu je ndiko ndaba mu 2020 uburundi bwari bumeze gute ubu uburundi bumeze gute ivyo rero genda bimpimire wewe urumemesha makuru ni bugumuzunguruka hose urabe ko gisata uti mu 2020 hari hameze uko mu 2020 ubwa mbere nijya mbona kazoza ntayo twari bwagira kandi ari umushingi none umva ko twubatse umushingi ico ni cyambere mu 2020 abarundi ntibari bwamenye gukora jewe nyene ndibuka mu nama harigeze aho bavuga ngo vision 2025 kandi turazoba nama menshi cyane ico gihe nababwiye nti jewe ivyo bintu muvuze ntavyo nemeye ko mu 2025 uburundi buzaba busuka mu buvuzi ntavyo nemeye bagwa mu gahundwe nteka nisigure kugira umenye iyo uzobugeze ukiyagira ishusho ubanza kuraba ibituma uhashika abarundi bari bicaye ico gihe kwicara neza bicaye ata numwe yumva ko ashobora gukora ikintu na kimwe none wowe ushobora kuvuga ngo tuzatugeza aha utarapfa naho wicaye ndibuka mu 2020 aho nciye hose ugwaruka nta kindi gwavuga ubushomeri muribuka cengira umwiherero w'ugwaruka gwize turaraba inzira yo kuva muri iyo ugwa ruririmbo gwitwa ubushomeri kuko niryo jambo abantu bapfa kurivuga ntaryo bazi kandi ubu basigaye rivugwa n'abagiye politiki kuruta abo nyene nuva ni jambo ryabaye politiki ubushomeri no kuvuga iki ubushomeri no kubura icyo ukora none muroboro hari umuntu mwabuze cyakora kwere cyenda bandaberekana akazi cyangwa amahera ndababwira ingene mwirirwa muraho nyanga murengana mukamukaka kuyatora kuko muzi ko amahera arayizana baguha mu ntoki amahera ararondegwa abo baririmba ubushomeri rero ni bamwe bamenyereye kurya batarushe basega wovuga ko wabuze icyo ukora gute no ngaha mu gisagara cyo nabwiye akazi karuzuye mugaca bavuga ngo kampe none gukora ikutokiye akazi reka ngo akararo ndatanze aha mu gisagara nyene sinirirwa ndidodomba ko amayara ari menshi ajya amayara arasa amahera ko ntarabona uvuga ati aya mahera ndayatora uti na mahera gute urabona igihe twijukiye burindi cende muri samase none hajya uwo fata umugambi ati je ngize niyegeraniza amayarara nigirira ikirundo hajya n'iryarara rimaze kubongera hamagara umurimyi amahera hari ikindi none ucuka neza amahera none ntaca kugurira none niko ntarabona abajene bavuze bati tugire koperative yo kwegeranya aya masa yose tuyajane tuyegeraniza ahantu abarimyi bazoyatugurira konzi yuko tuzoyagura twebwe abarimyi tuzoyagura mugayo mahera ntayushaka mugucuza kuvuga ngo mpakazi kandi akazi kari wakiyimye wenyene novuga ubushomeri no kubura icyo ukora nta murundi numwe abuze icyo akora no kubera ashaka ko bamuha iwo mutima nawo guhabwa ni wa wundi twatebwa wari wa muzirikanyi batwikira ngaha mu mutwe nze rero ubu ndiko ndaraba ubugwaruka rwa ruririmbo nta ruhari
ubu n'umuntu avuga ngo ndakenye abivuga nyene ntavugira hejuru, abanyepolitike ne bavugira hejuru ngo agire politike bamukurikire yuko ntawe uzokugaburira, tubimenye utegereza kwironderera. Abanyepolitike rero bashaka ko leta ngira ngo igira ya refectoire rusange ntuze yavuga Gaston niwe yavuze ati nzogira ntuzeye refectoire rusange gurya wigira ngo nivyo babashaka, ivyo navyo ntibikunda. Nawe nyene umubajije no musa kugira ati igitwa batantoye nuko nababwiye ibidashoboka. Rero mumbona kazoturumva nk'ivyo, je ndabona uko umushinge twawugize, twaravuze tuti urabona mumbona kazoza irafise inkingi. Izo nkingi harimo iya mbere ni uruhara rwa leta. Tuvuze leta rero abantu bazi ngo ni uruhara rw'indongozi. Abonye uruhara rwa leta ni uruhara rw'umwenegihugu wese. Uruhara rw'indongozi ni uko batondesha ibintu bakamenya ko umwenegihugu wese ariko arakora aronka vyangombwa ashobora gukoresha, yuko utamurya igiturire, umuha ivyo vyangombwa arondera vyihuta kugira aje ku kivi, akamenya ko umutekano wewe umeze neza, akamenya ko hagize umuhonyaho kanu hari ubutungane bumeze neza. Ubu rero urabona yuko nkaho twasanze haragahaze ni mu ntwari bereye, kuko hariho naho mu nkingi ico twita vuge nta mwana n'ikinono, nuvuga ko abantu bose bangana imbere y'itunga ry'igihugu, ico bita equité sociale. Nk'ubu twararavye ruti none kubera iki amahera y'igihugu menga 80% yose aherera mu gisagara ca Bujumbura kandi ari igihugu cose, duca tuvuga tutoya reka rero tugire ubutegetsi bw'igihugu bugende kwegera bene gihugu. No kuvuga yuko iyo bwagiye vya bikorwa bene gihugu bakeneye bizoca bikorerwa hariya nyene, ya mahera yahora ari Bujumbura yaduze ubu arakwiragiye mu ntara. Nk'ico urumva ni igikorwa twagihejeje, uzobiraba kuri ku mahera azokora muri uwo mwaka uzobona ko yaduze. Mu mbona kazoza urumva nk'iyo ni intambwe. Urumva uri kuraraba turavuga tuti dutegeza kugenda turi urunani twese, ntihaje ubona navuze nti turi kumwe twese birashoboka, tugira urunani ivyo vyose turondera bizokunda, muga tutatanye ntibizokunda kuko mwaca mu nzira y'uwundi muyiwe, mumaze gutatana ntimugire iyo muja kaba kabaye. Nkaho uno munsi urabona ko abarundi nibitwaye ko turavuga ikibazo c'amoko, nta muntu agikiri ko aracuruza ubwoko, ubona abanyepolitike bacuruza ubwoko gusa nibo babugize politike, muga abarundi nk'abarundi ubu ntawe gicuruza ubwoko. Novuga uburunani biriko raboneka nk'abarya bateranya amatongo bariko baragira, nzonezerwa cyane umunsi nzobona nk'ubu nk'abarundi nk'ijana bazana amahera bagashira hamwe bati twubake inzu y'igorofa 50. Wowe ukazana amahera yawe, naje nkazana yanje, ubundi akazana yiwe, ubundi ayiwe, ninde ajeje kubashira hamwe? Ni bimwe rero tuvuga niba za ndongozi arizo zirongoye abandi zica zibashira hamwe, zigaca zivuga ziti reka tubagire na etude nziza, inzu itazoca isenyuka. Nko ugasanga mwubatse muri nka 50, umwe atwaye igorofa ya mbere, ubundi ya kabiri, ubundi ya gatatu, ubundi ya kane, ubundi ya gatanu, bakubakira hamwe. Ubu rero ndabona ko abarundi bariko barinze bashira amatongo hamwe, uzingere tuyakunda. Ejo naho uzobona bashize amahera hamwe rero bakore rero ibikoreka biboneka. Je rero ku bwanje ku mbono kazoza ndiko ndaraba ikibazo c'inzara ingere turiko turagitsinda, ingere turiko turashariza Burundi, haje hakenewe indongozi gusa. Rero ntubona nko uko bariko barashariza Burundi, iriga mu mbono kazoza ico turagikeneye naco buke buke n'urugendo. Ingorane rero zihari n'abantu bacavuga ngo urabona ngo ntiturashika, ngo yatubwiye ngo ntiturashika. Banza urabe aho wari uri, ucuraba aho ugeze, iyo tuja naho hariya tuhabona twese turabizi ko none wirigura bivugira iki, twese tuzi ko tutarashika. Mugabo hariho abantu baca intege abandi ko shetani zamaho. Bene Israeli bari mu nzira, hariho abagabo bitwa bakora ababiramu, baratevye babwira Musa ngo wowe tubwiye ko tujaye mu gihugu c'amata n'ubuki, ngo iki nico gihugu c'amata n'ubuki wadushitsemo, ati ntiturashika. Oya twe dukeneye ico gihugu, arakibaze ko kitubwiye. Rega hagiye n'abandi bavuga ngo none ubona bimwe yatubwira ngo Burundi ngo buzabuteye imbere, ngo none ubona ngo buteye imbere, ngo nta kigenda, bagaca bivugira uko nyene. Nibamenye ko turi mu rugendo.
navuga ati tugezehe tuza urugendo ni intambwe ku ntambwe uratambuka kandi uraruha. Ikintu gikomeye ubwa mbere no kwizera yuko ushikayo. Kugira wizere ko ushikayo no kuraba ibyo impamba ufise. Dufise abantu rwaruka mbere rugifise inkomezi, dufise itugakama Imana yaduhaye. None dufise itugakama twagira abantu bameze neza. Urumva impamba turayifise tujanayo. Hasigaye rero ko iyo mpamba tuyiteka igasha. Ni bya byo guhingura rero tubabwira ni ibintu turiko turavuga itunga kama. Itunga kama ba mukerarugendo baca baje bazana amahera. Ivyo byose nivyo biriko vyerekana intambwe. Rero je wanje je mbona urugendo tururembeje. Mbere je no kubwira ko hariho nk'abarundi bamaze gushikayo. Bamaze gushika muri 2040. 2060. Hariho. Jewe turiko turaganira hariho ugwaruka tuganira ukumva uti hu yarashitse. Je ndabona yuko hari abo mu 2040 bamaze gushika bone benshi cyane. Novuga ubu rero ubu nuko nza barakwegana dugire gwa runani kugira ngo tuze tuhashike twese turi kumwe. Mwabivuze ko hari byankenegwa bikenewe kugira ngo dushike muri yo mbona kazoza. Ariko hari muri bimwe mu bisata biri nobwa muri za nkingi mbona kazoza ariko ibyankenegwa bisa nibigwe kugira ngo biboneke nk'akarore nkuko bari nyuma mwavuze namwe musanzwe murima ikintu cifumbire mwaravuga ati ni byankenegwa mugabo haraho bigora kandi barisha n'amafaranga n'ibiteye. Iyo fumbire yo niko kitwirondera hanze tuyifise ngaha. Je mbere mu mbona kazoza sishaka dukoresha ifumbire y'ikizungu. Mbona kazoza iki gihugu cy'u Burundi giteza kwitwa igihugu bio. Igihugu twifitiye ivyo kurya vy'akanovera bitagira gasebwa. Iyo angre ntidufise phosphore ngaha kweke tutoyicurira. None iyo mushaka ntigugwa amahera mva makungu. Mwashoye iki kugira none bwigure. Erega ariko ruhombo nyene. Urumva twe dufate uduhera twari dufise tuza tugabira abandi mbere kugira tutohingura ngaha. Je narahimirije abantu borora inkwavu. Nico gitungwa ca mbere coroshe kibaho. Korora. Gifise amase aruta kure niyo ajya amase y'ikizungu. Ajya amaganga y'inkwavu yonyene ni ikintu gikomeye cyane. Urumva rero uvuze ngo turacabura iki tukizerinze ikintu cyose tuzoba tukigurira hanze menya yuko tukibuze. Reka kuvuga rero ngo ndagifise naho uzovuga uti ngaho ifumbire ngiyirisesa ariyo twakuye hanze ntayo dufise turayikenye. Shaka umwe wese ashake agire muhira yiwe stoke y'itoni 1000. Igihe cyo tuzoba tubigurira hanze ntavyo dufise. None nkobo vyo kwiyugara covid warabonye ingene isi yiyugaye. Ni kuki tuguba twimenyereza. Ejo naragiye kuraba ndabona abantu batawe gukora imbuto y'ibigori. None bari barindiriye iki? Kubona imbuto y'ibigori tuja kuyikura hanze dufise abantu bize ngaha. Aba engineer bize agronomy, turafise aba docteur. Mugabo tu imbuto y'ibigori mpaka none ba muri Zambia bafise umutwe urutu w'abarundi. Kubera wa muzirikanye gusa wugaye. Ubu nkobo nagize umugwi w'abantu bo gukora kwiga gukora indya z'ibitungwa. Kubona indya z'ibitungwa ngurinde kuzikura hanze. Ivyo bazikoramwo tubifise ngaha. Gusa kubera wa muzirikanye ubu nkobo nagize umugwi je ndizeye ndazi yuko mu mezi 3 je ndazi ko bazompinyisho ku buryo atarya z'ibitungwa tuzoba tugikura hanze. Muguna muzo wumva hari ibintu bazana ngo vyitwa ngo premix. Ngo vyo kuvanga n'ivyo kurya ngo dufise ngaha. Ndabazana rero premix irimwo iki? Ngo irimwo ama proteine, ngo irimwo ama vitamine. None ngaha nta vyatsi, nta ndya zirimwo ayo ma vitamine. Ati ego none munaniwe ni iki ngo tuvyikorere. Uvuga byose ntagira ikintu uzovuga ngo turakenye iki? Ngo turakenye igitoro. Turagikenye nyene naho hazoba ngira ngo emwe hose unywa igitoro kusha no muhiri wawe ukagira nk'iritiro nk'ibihumbi 100 ofisi wawe. Igihe cyose tuzatugikura hanze ntaco dufise. Kuko isi irashobora kwiyugara umunsi umwe. None ntibikunda ntitwabibonye. Covid ntiyabigize. Ubu muri izi ngwano ziri muri za Iran ntiziciye zituma abantu bose bakadura amaso. Kare wavuga ngo no Burundi bukenye gusa. Mugo mwace mubona ko nabandi bagikenye.
rero ntagire utwega uwundi, ahubwo twebwe umwanya twawumaze mu njyane gushika umutwe wacu wose uja mu njyane, uja mu ngwano, ntiwagenda mu ngwano y'iterambere. Ndipfuza yuko nobona uno munsi abarundi bavuze bati umutwe wacu wose uje mu rugamba rw'iterambere, ntidusubire kuja mu rugamba rw'ingwano, kuko hariho abantu mu mutwe bakiri mu ngwano. Reka nabo nyene ndababona, kandi ingwano yaraheze muga ariko vyamerega n'abanyisirayeli bashitse hariho abatamenye ko bashitse, bagumukonyere batamenye ko bashitse. Ivyo rero n'ibintu bibaho, turi abantu, kandi urumva abantu umwe wese Imana yamuhaye ingabirano yiwe. Hari n'uwo yimye, burya hariho Imana yimye. None nk'umukehabwenge, umukehabwenge uramaze kumubona, kurya urazi igihe Imana yamwimye, muga yamwimye kubera iki? Babajije Yezu ngo burya ngo ko ari impumyi, ngo mbega hacumuye se cyane niwe yacumuye? Ati no kugira ngo ubone nazo bw'Imana bwigaragaze. Kurya muntu w'umukehabwenge, hajya Imana yashatse kuraba ubumana bwayo ngaha kw'isi, kuko umuntu wese ari mu Imana, ukamureka ntumufashe. Hoje Imana kandi yagushiriye, ni devoir yaguhaye kugira ngo nyine umutunge. Nta numwe rero adafise ingabirano. Hariho ufise ingabirano yo kurima, hariho ufise ingabirano yo kuhingura, hariho ufise ingabirano yo kuririmba. Kuririmba navyo birazana amaheraga. Hari imigambi mwashizeho yo gushigikira ugwaruka, mbega mubona ugwaruka rwaritabiriye akamo kiyo migambi? Ahubwo ugwaruka iyo nyene rutakitaba ngira ngo tuba tugeze kure. Burya abarundi bakeneye gusa umuntu abakabura, baraciye ubwenge cyane kandi barafise ishaka, bari bakeneye umuntu abakabura. Ugwaruka mwarabonye ko narugendeye, ndaja mu ntara zose ndaba ingene bariko barakora, ndabona yuko bagwitavye. Ari aho nagiye mu komine narinzi ko ari yo komine yoba ikenye kuko iri kure yibarabara, banyakiriza amapikipiki arenga 300. Ncavuga nti none bose baje n'amatagisi moto, ngoya ngo burya bari baje kukwereka ko bamaze kuronka kanoti bagendera ku mamoto. Rero ugwaruka gwaravyitavye bikwiye. Erega nta kintu na kimwe bategeza kwitaba 100%. Hariho n'abagifise umuzirikanyi uhumirije, hari n'abandi bakoze barahomba kubera bagiye batagira imbona kazoza. Erega ibintu byose n'imbona kazoza, uravuga uti nk'ubu wewe uri mu kinyamakuru, ico kinyamakuru wakoze none wagikoze atacugikuramwo, aho uvuze ko atacugikuramwo wacu biheba, wagikoze kugira ngo umuseka. Nukuvuga nk'ubu wewe ufise iyo mpano, baracisha iwawe ibintu byo kuhayanisha ibintu byabo, none ubibagirira ku buntu, bibagirira ku buntu wari umweranda. Nukuvuga yuko nawe urabona baritavye akamo. Ico kinyamakuru cyanyu n'ishuri turacigira ko twese turiga, ahubwo bamugerageza muze muranaroba n'ivyigwa vy'ahandi muza murabidushirirako. Hariho ivyigwa usanga bijanye n'uburimyi n'ubworozi, nk'ibi mwariko muravuga vy'ifumbire, narabonye yuko ushobora guteranya utugarama dukeyi tw'isukari, ugacugira utugarama dukeyi twa carbonate de soude, ugateranya ugacushira mu mazi, ugacupompa ibitegwa, ugasanga ibitegwa vyiza bio. Nk'utwo mwebwe nitwo muca muza muroba hariya, mushikiriza aba Barundi bagume kw'ishure gushika bose bazogira. Ariko ugwaruka ndarushimira cyane kandi ndanarukeza kuko rujya ruririmbo, naho ndonka abakinyandikira bambwira nabuze umutahe umutahe urawufise nuko utawuzi. Bama bivuga ngo nabuze umutahe nokora iki? Urabizi na paje ntiguha ku buntu, murahiganwa, murazana imigambi igahiganwa, ukerekana ingana amaheruzo yasubitsa. Basanze utazoyasubitsa ntibaguha, nuvuga utegereza kuba uri umuntu wugurutse ufise wabuzirikanye. Ariko imbere ni heza, nabonye ugwaruka hari abasigaye bashora hanze ifu y'ibigori, bashora muri za Canada, za Amerika. Mugo bwa mbere bahereye ku mazi, je nagiye kubaraba bakora amazi bisanzwe cyane, akantu gatoyi. Mugabo uno munsi bageze ku rwego bashora amakontenere. Ubu ndabona ugwaruka hari nabo twasanze bageze iyo za Kinshasa bariko barakora. Ugwaruka rwaragwitavye kiretse
mugabo hariho ico nohanura n'abavyeyi hariho urwaruka rufise umuzirika rudakanura kubera abavyeyi babo abavyeyi kubera uko bakuze bibaza ko umwana wiwe nawe azokura uko nyene ugasaba ubwiye wewe uzoronka akazi leta izoguha akazi nagira yiza akore censhi adakubaza uko nyene hariho abavyeyi rero baca intege abana batabugurura amaso ngo babone bumve yuko bokora ni nabo bana rero usanga mbere bafise ikibazo benshi kubera abavyeyi babo nabo batabugurutse ngo babugurure kuko umwana avuga ururimi yose ukaba wakuriye mu muryango w'ibifitine na wewe uzoca ubigifitine mugabo iciza nuko payeje iriko irabigisha bose ushaka kwiga wese baramwigisha kugira ngo abanze akanure kandi ndabona yuko biriko biragenda bitera imbere tubakeza ubwa mbere hama ikigira kabiri abatari bake haravuga ati kumure nibisanzwe ni gukabukanya ariko kandi mbega nakaye kunguko ku Burundi kuno munsi ubura mu bumwe bwa Afrika urankeje mugabo ntuvuze uti ni umuzigo mwisanze je murambwira abantu iyo ubonye umuntu bamuhaye amabanga uramubwira uti garama wonkwe reka kumubwira uti ndagukeje kuko ni umutwaro aba yikoreye burya ntimurabona yuko no mu Burundi ndahafitiye umwanya muto mugu uwo mwanya mutambona hari hakunguka igihugu kiba kirose wewe usanzwe uri umunyamakuru urazi yuko igihugu ikintu cyose kimenyekana ari uko gishize ahabona ubwa mbere abarundi barabonye ico bari kubona Uburundi butorwa ntihatowe umukuru w'igihugu hatowe Uburundi nuvuga vyerekanye ko abarundi sabanyakajagari abarundi n'abantu batonze ku murongo abarundi n'abantu bari kirumara bamariye amakungu ayo manota ntibari bazi ko bayafise mugabo bamaze gutorwa ngo barongore iryo shirahamwe baciye babona ko arabizigirwa iyo ni ikintu ca mbere Uburundi bwarabonetse ko ari ubwizigirwa bica bimenyekana imbere y'amakungu ko Burundi ari ubwizigirwa none koko nikajayo kare bavuga bati ni igihugu menga ni igihugu catakaye hajya rero ni ca mbere ikigira kabiri abarundi urumva haciye baramuha agateka kiwe Uburundi si ibyo gusa busanzwe bukorera ibintu byinshi amakungu haba mu byo kugarukana amahoro murabona yuko nkaho hakujya ikongo iyo buta Burundi ibintu byari byayangaye mugabo kubera twebwe dushaka yuko amahoro abaho mu karere dushaka kuvyemera ko haba akajagari muri Central Afrique murazi yuko naho hari akajagari abarundi bashitseyo barasubirisha hamwe abariko baratata uno munsi ibintu bimeze neza Somalia uko nyene si kiconyene none rero Burundi ubu naho kubera bamaze kubona ko abarundi bafise ikintu boterera Afrika baca baturondera nyene guterera none we nk'umuntu afise urubanza ukamuterera ucuvangwa kugukuza gukora ko naka ivyo byose uzobona nawe giseke kinzi wawe iyo wikoreye igiseke uja gufasha nawe hariho igiseke nabo uzosaga kije ntuce ukibona ubwo nyene mugabo igiseke bazodusubiriza mu nkoko nabo nyene rero muri Afrika kunguko mwakumvise Uburundi nuko ubwa mbere burashashe mu makungu kandi murazi ko ari cyo cyifuzo mbona kazoza Burundi goshinga icumu mu mashinga none ntumva ko ari imbono kazoza mugane wiyumvire Uburundi yo twari tukiri muri vya bihe ubu kwemera ko bushobora korogora ubwo bwa Afrika bavuga ngo mushaka kutuzanira bimwe byanyu ntibari kuvyemera hari abavuga rero ngo no gukurakuranwa sokurakuranwa bijya n'ivyo abantu batamenya hakurakuranwa uburere nk'ubu haramukiwe akarere ka Afrika yo hagati ubu hazocakurikira akarere ko mu burengero novuga ko icegera canje ari mu burengero mugabo iyo bashitse muri ako karere muratora hari n'ubitinya ati ntavyo noshobora burya none abamaze gutwara ishamba ry'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu biga hariho abatinya hari n'abandi babisaba je ndazi yuko hariho abandi babisaba bakanasekana bagasekana mugabo bakavuga ati wewe oya uyu niwe tubonye ari vyiza rero so gukurakuranwa n'ubuhizi
igihugu kiba kiriko kirerekana kandi bakabona ko kizogirira kirumara ibindi bihugu. Ejo bundi hahimbajwe n'umunsi wahariwe Africa, ari Africa Day, no munsi wahimbajwe, navuga ngo vyari ibirori koko, hari navuga ngo ibitari bike mwashikije, muravuga ko ibihugu vya Africa kugira ngo koko bitera imbere bitezwa kuja hamwe. Mega mwa kino kiringo muko murongoye Uburundi buramutse ubumwe bwa Africa, hari kwakorwa iki koko kugira ngo ibihugu vya Africa koko avyungubu? Ivyo rero nico gikorwa turiko. Burya turafise imigwi iri ku kivi yose iri kwikora kugira ngo turabe ingene twokwegerana neza. Rero nubu hariho inama yimirije akarere kose kazoza gutanga icegeranyo raporo y'ingene bariko barakora kugira ngene dushike kuri iryo hangiro twese tube hamwe. Murazi ko hariho n'akarere twagize zirekafi kajanye no guhanahana ibidandazwa. Bijya vyose ni kugira ngo twegerane, jewe shoreri wawe ivyo udafise nawe ushoreri wanje. Rero tubaye umwe iciza ntidusubira kuzimbana, tuba turi hamwe. Rero ico gikorwa niho ubona turiko turarondera n'ingene tugira amabarabara y'indarayi, ingene twogira ingene no kugenda no mu kirere hasi. Muramaze kubona nk'aha iwacu muri Afrika y'ubuseruko nk'ubu urabona ko hariho amabarabara yitwa rusange, nk'iri riza riva muri Tanzania rikinjira Kigoma rikaca Mabanda, rizobandanya rikabandanya gushika ku Ruhwa, irindi rikaca Ikongo, n'amabarabara ayo yose yo gufatanya Afrika. Ivyo bikorwa rero ni agenda twaramaze kwiha ihangiro, intumbero, tuguma rero ari ivyo turiko turakora gushikaho tuzobishikako. Amanama nyene dukora nayo kugira ubwo bumwe bukomeye. Umuherutse no mu gihugu ca Burkina Faso, umukuru w'igihugu waho yaravuze ati yarabarindiranye n'igishika kuko ni kimwe mu bihugu bitabarizwa muri uwo muryango. Hari icizere cyo gusubira kubona ibihugu bitari mu muryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika bikasubiramwo? Ega ntivyigeze biva mu muryango, ahubwo gusa barabikumiriye kubera ivyabashikiye, guhindura ubutegetsi bidaciye mu ibwirizwa shingiro, kandi mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika bavuga yuko kizira kaziririzwa ko hari igihugu bahindura ubutegetsi badakurikije amategeko ibwirizwa shingiro ryabo. Rero ico gihe iyo bibaye bacavuga bati wewe rero nta jambo ufise gushika usubije ibintu mu buryo. Rero ingorane bari bafise bwa mbere nuko atawari bwabagendere bwabumviritse, kuko naho nakubwiye n'abanyamuryango, umunyamuryango ntumuta, muragumana naho bari mu bihano, muguma muvugana ingene umwunguruza umufasha kugira ngo ashike. Sibo ba mbere bishikiye, mugabo ingorane zabaye rero haci habura abavugisha, arico tubavuga bati bari barindiranye igishika wogenda. Rero naragiye turavugana kugira ngo tubafashe ingene babandanya gushika aho basubira kuja mu rutonde rw'abandi. Rero turavye ivyo twavuganye, ndizeye yuko aho bukera natwe tubaherekeza ku buryo tugumana, ubumwe bwa Afrika bugumana nabo bubaherekeze. Ndetse barahanzwe n'ikibazo c'iterabwoba, aho haguma hariho imigwi itera abenegihugu ikabica. Nk'ico kibazo sibo bari bakwiye guhangana naco bonyene, kuko iterabwoba ni iry'isi yose. Ibihugu vya Afrika rero nkaho vyari bikwiye ko bija hamwe bikagwaniriza umwasi hamwe, kuko hariho kimwe ico ca politike n'ikindi c'umutekano. Abenegihugu ikintu ca mbere bakeneye nuko bagira impore, kuko ntushobora gukora utagira impore. Hanyuma rero ivyo vya politike bikabandanya. None nk'ubu nk'umuntu umubwiye yuko ategura amatora ejo buca barasa, mwibaza ko vyoroshe? Ntimurabona natwe bwe abahora bashaka gutora amatora ko baca batangura gutera amagrenade kugira amatora ahebwe. Mugabo turanezerwa yuko turi mu bihe vyiza, aho dutegura amatora twese turi mu mpore twibereye ku kivi, kandi ni vyiza cane. Tuzobona kandi n'umutekano, koko mu bihugu vya Afrika harangwa umutekano muke, tubona kandi hari ituze. Jewe ndabibona umutekano. Burya je nta gihugu ndabona coba caragize ibibazo
biruta ivyo abarundi bagize. Burya mu Burundi ni igihugu caciye mu vyago, je nibaza yuko vyari bigoye cane nuko abarundi bosubiza hamwe, kuko icabitumye indongozi zonyene nizo zatunganya gutera igihugu, nizo zatunganya kwica bene gihugu. Abene gihugu gushikaho batatana atawubegeranya. Ni wiyumvire rero kugira ngo abantu basubire hamwe bagirire icizere indongozi zahora ari mbi. Iki nico gihugu ca mbere cagize ivyago, none daba ingene ubu bimeze mu gihugu. None no cavuga ko ibindi bihugu bizoca, ibindi bihugu usanga indongozi arizo ziriko zigwana ahubwo n'ushaka kwica bene gihugu. Rero ivyo biratorerwa umuti, birihuta cane kugira bitorerwe umuti, hama twese turi mu mahoro. Nubwo bumwe rero tugenderanira, ugasanga nkobo umurundi uzomusanga ageze aha, uwundi ageze aha, uwundi ageze aha. Nico gituma jewe ndafise icizere yuko bizokunda kandi ko amahoro azogaruka. Ko mu Burundi niho vyari bigoye, vyaragarutse n'ibindi bihugu amahoro azogaruka cyane. Kimwe mu bintu mwishima natwe nk'abarundi kandi twishimiye nuko dufise no munsi kibuga intwari, kuko mu Burundi turakina ko ku mupira kandi turaja no mu makungu kandi tukabona icyo ariko barakora koko bigashimwa. Igihe kandi hugu novuga ngo mwugura icese ikibuga intwari, mwaravuze ati sikera kandi arena nayo iratangura, nayo izokini novuga ngo izokwakira ibikorwa bitari bike. Kandi stade intwari novuga ko itatwaye novuga ngo imyaka myinshi, mbega arena nayo tuyitegeme ko kingana gute? Burya umugambo urawutangura ni umenya igihe uherera, ariko igikuru nuko naho nyene igikorwa caratanguye, kandi burya ikintu cyose gitangurira ku mushinge. Ubwa mbere no kuronka ikibanza kirahari, ubwa kabiri umugwi ujejwe kubikurikirana uriho, ubwa gatatu nuko abamaze kwerekana ishaka ryo gushiramwe amahera bariho, bamaze kubyerekana mbere. Abamaze kuyandikisha ubu baramaze kurenza nk'imiliyaridi 6 abigenga bamaze kwerekana ko bashiramwe amahera. Ubu rero ikihari nuko hariho abari bagifiseho amazu, kuko ikibanza kinini cari ca leta, mugabo twarabonye imwe yandi mazu y'abantu basanzwe. Abo nabo nyene ico kibuga baragishaka. Erega ikintu rusangi kiba ca twese, nabo nyene ico kibuga baragishaka. Arico gituma bavuze bati twebwe mbere kugira ngo ntimugogwe ko igihugu kiba gifise ahandi, ntimwotuguriza muduhe ahandi. Ubu rero turiko turabiraba aho baguriza ikibuga kugira ngo tutangure gutegura aho kizokubakwa n'ahandi. Dutanguye rero hamwe bo tworohereza bagakora nk'uko bakoze kuri stade intwari, abantu bagashiramwo inguvu. Turizeye yuko abantu none hari uburyo, hakaba ikibuga, hakaba abakozi, ibindi bisigara ari ugukwegerako. Nizeye yuko rero naco kizokubakwa mu gihe ca vuba, kuko ndazi yuko bagikeneye benshi. Mu kurangiza nivyo twabihereko turagiye mu matora, mbega nka se Barundi niye nyifato abarundi bogira mwa kino kiringo tugiye mu matora? Narije mukunze kubivuga yuko hageze amatora hari amwe musanga ariko baratata. Mbega navuga ngo tugire inyifato yihe ko ari nyene bafise. Ubu ni sawa. Jewe gushika uno munsi ndabona ko Abarundi ikintu c'amatora bamaze, kandi uraza Abarundi barakunda gutora. Hanyuma urabona ubu nta mutima iri mu kirere. Nk'iyi gihe ntiwibuka ko waza wumva bavuga ngo barukoti bakura benyo, hari ivyo ubu nuvuga yuko inyifato ni iyi nyene. Twibandaniriza ikivi, hageze umunsi w'amatora tuje gutora, duce twitahira. Kandi abantu rero nibavyumve, amatora ntabera mu ntara, ntabera kw'ikomine, amatora abera ku mitumba. Ni ku mitumba iwacu. None uwo ku yindi mutumba araza gutora, si twebwe nyene abazoba bayarongoye ku mitumba? Ni twebwe nyene abatora, ni twebwe nyene. Hanyuma dutora uwo dushaka. Ico kintu Abarundi ndamaze kubona ko bamaze kugitegera. Ikimenyamenya ni nyene mubona ingene batekanye, ntagirishije inama abakora imigambwe, ndumviriza ibibazo bazanye. Je numvise bitari n'ibibazo, nibazo bijanye n'ingene twese tujana mu matora, atavuga ngo wewe ngo uracishijemo akantu uwundi ngo uranciyemwo, kuko amategeko niyo aje imbere muri byose. Hanyuma kubahirizwa. Ubu twari duhaze
mwatubonye mbere sinovuga ngo mbere ngo sabe na gihugu ngo inyifato bogira ahubwo abajejwe intwaro kare bigira sinda bibazwa hageze amatora ni kajagari kose twasanze kavuye ko abajejwe intwaro bavuga ngo bekango ntimuvuye ngo navyinjiye ngo bigira sinda bibazwa none mbwira igihugu kitagira umukuru w'igihugu ntikigire burabatari ntikigire busitanteri ntikigire bushebudezore ntikigire umukuru w'umutumba cari kugira mwitekane gute abantu nyene arahonyaga amategeko ntawe umuvugisha ngo ni seni gusa none seni yo hatabekeza hose mwese amatora n'ay'igihugu nico gituma tuvuga tuti abajejwe intwaro rero ubu bavyumve ko kizahe kazezwa ko ari umuntu adutobera amatora ico bacumve neza bitegure yuko uwuzotoba amatora azohanwa kuko kare umenga wondonya amatora baguha carte jaune nkuko umenga ni kujya kuri stade niho umuntu bamuvuna ukuguru akaja no mu bitaro bagaca guha carte rouge gusa ntibavuga ngo wamenje wapfunye umuntu amatora rero umenga yatovye ntutovye amategeko y'igihugu uzoyatoba hazokora amategeko y'igihugu uzoba umenje aho niba bimenye umuntu azotoba abatora abamenje abayononeye igihugu nibafata ibitabo mpanavyaha babahane bakurikije amategeko mwa kuvuga ngo ko ari mu matora ngo naho yotoba ntaco ntibirimwo ntituri muri match ya football turiko dutunganya igihugu nta gufite n'ubuzima bw'igihugu ico rero nticahoraho numva umuntu yatoba kuko azi yuko amatora aheze ngo zoca nitahira naho yoba yishe umuntu umenga ngo nibisanzwe barakuterana amabuye bakabona uzotera ibuye uwundi amenye ko yateye ibuye uwundi ntibijanye n'amatora ivyo ntibijanye n'amatora wazohanwa abajeje intwaro rero nico nababwira inyifato ikomeye nuko hategeza kuguma impore itekane bakabikurikirana neza hamwe bavuga bati twebwe iwacu aha ku mutumbi wacu amatora nta gasembwa kabaye uwundi ati nanje wacu kunyene umwe wese avuga ati twe ku mutumbi wacu ku mutumbi wacu ku mutumbi wacu ku mutumbi wacu imitumba yose babikoze uko yemwe nimwabona ingorane nimwe twe twigumire ku kivi gusa ntidusamare kuko amatora ntibayarya twabe tubizi twigumire ku kivi ase barundi tubashimire ku kanya muduhaye mu kiganiro tugiranye murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwihaye namwebwe uwo mwanya kugira ngo tuganirire abene gihugu bumve igihugu ingene kigenda kuko hariho nabenshi batahora baronka akanya ko kuza kuri stade kumviriza amajambo iyo rero muriko murabaza nivyo batatomokewe nimwe muba mubibajije abamenyesha makuru rero turabaha ikaze kuko mumbona kazoza tutegeza kugenda twese dusiguriranira twese turi kumwe nkaba ndabashimiye rero ko mwamaze kubona yuko ibinyamakuru vyanyu ari vyo abenegihugu bategeza kwigirako murakoze cyane Imana ibahezagire tubashimire